nk'ubu dufate we Briella je urazi ko nkundanye na Mamagi wewe ndakureheje ndemeye uremeye uzi ko mbana na Mamagi uciye unsaba we kumwirukana Mamagi wowe uri umwana mwiza ko wirukana Mamagi ndamwirukana uransavye oya je sinzi ko baba barasaba dufate ya akesi yarabivuze hari ikintu yabivuzemo oya yego urumva erega Sauda cyane kuri ibintu bya Sauda na Akesi abana kujya kuntu ukore na biro babisha amaso Sauda nyine amaze gufatana na Akesi je kwaje tumera nk'abantu tarabagenzi urabona bagina tangura gufuha ngo azohava ngo nawe ngo umugira ngo duhava tugana na Akesi jewe izo mai nta nibwo zigeze zinja kuko je sinari naje muri project korana na Isayi cyane korana nawe batangongena na Isayi je umbwiye ngo byatanguye ngo canke vyaheze jewe rero urazi ikintu cambabaza ni kimwe nuko jeje nyene sinigeze kumubwira ati Sauda Akesi nawe ikona muke erega aho urukundo rwabo rwatangure ni hehe oya Akesi niwe yamubesha amubwiye ngo ni mushikiwe oya none Mahere ntihari yavutse Mahere ntihari yavutse mushikawe mwovyarana muka urere wewe umuhungu yo kuba nangu no kubera ngo Mamagi ni mushikanze kavye wewe nk'ubumbwiye ngo tubanye na mushiki wanjye ujya ngo tubanye nka mushiki wanjye ngo twaramaze kubana no oya ujya bijya urabona Sauda aho vyahere ni he hari umunsi twapanze ati nitwahembwa hari umunsi twinjiye amafaranga menshi muri waka nitwambwa tuzogenda ruguru muri mukavakansi gutembera rero ujya munsi none nubona ko je Mamagi umva twari umugore n'umugabo Jesi yarakundanye na ntuze Miri apana Miri fifi Miri mbari Mirinse mbari urumva okay Bertrand yarafite agasheri abo yego bavuga ati rero na makouple ubona tuzogenda na makouple Sauda nawe yacamubwira ati uzogenda nande Sauda no mubaje Akesi niwe mubaje Akesi bien oya reka kubera ukuri kwimana kandi sinari bwaze muri waka we ni wari bwaze kiyagiye ndese nibuka igihe dupanze kuja muri voyage we wari ukiri muri ese okay ni mu bitandaba we numva ntivyo ntiwabyinjiramo we ntiwanaza gutora amahera we yababuguhe nawe atakira bu 30,000 uveme urumva rero Sauda amubwiye ico kintu Akesi Akesi nawe so nabamubana muke vuga ati wa cyezo twijanira nawe eje ko atamukunzi mfise ari Akesi urumva numva ko ari Akesi amube Akesi erega Akesi meme nujyana na bari kumwe yaravuga ati yarashaka kubwiza ukuri ati je nta mugore mfise ariko Akesi yaremeye yuko umukobwa wa mbere yakunze na narimwe nana yaramukunze ko nana atamukunze ari abakobwa benshi yatwamada batatabanye nabo mu nzu kandi nana Akesi yaramuhanganiye cyane rero umviriza inkuru ngene yabandanije Akesi hari ukungene Sauda yamwinjira urumva ari ibintu yamubwira ngo irukana naka mu kazi iyo nabona mudahuza mu kazi ukuza uyu abona uko rero nibuka yuko naje mu kugenda harakaraga twiko nanse gukora ego kuva mu kazi hambwi Sauda yambwiye ngo anyirukane mu kazi ndanga nabwira ati no je Sauda niyo nyirukana umva umukozi mugenza chef de personnel afite uburenganzira bwo kunyirukana meje ku manyama yanje ndavuga ati Sauda niyo nyirukana kandi yagiye urabona hari hagezweho ujya ntuze ya Sauda kandi ubuka ko bijya bintu Sauda urukundo rwa Sauda nake twe tuzi ko aragatwiko nyene orukiye ni serie urumva rero je maze kumenya ko ari serie nace ndabihagarara navuga ati no biriko biranyicira izini ibi bintu ko usanga amatitre yose ari Sauda Akesi bacavuga yuko wafushe ego nafushe tuvuga ati we uzofuha urumva ego kandi ibintu rega abantu nibana bitahuye oya navyo botahura nuko ariko niba bimenye jewe Sauda nake twatuzi ngo nagatwiko me muzoshake mubaze nimbara bo muyaga baje si bande muzoshake muyage nabo oya na Jesi baravyemeza ko karagatwiko Jesi si anko wiwe Akesi ni anko wiwe Jesi yabivuze ko karagatwiko ivyo bintu rero urazire kintu abafana baca bagaruka ngo twakunaye na Jesi ibaze nguru agatwiko turongera ama views gusa urumva rero uno munsi tuvuga ati tura ama content twenyene dukora niko twakora nabyo tugwanira injana Gomez none je n'umuntu w'umugabo vraiment je nahamuhira umugore agashira amazi muri douche nkaja koga ngwanira injya imagine oya nabantu nibe bashyamwe ubwenge ikintu rero ngaboca bavuga ngo mwe mwicarira ngo mugenzanye ngo reka aratera imbere ngo mwe ngo byanse oya uzinza subira kuyajya mbifune wawe gusanga sinzi wayihawe nani na mama
Imawe niwe yaguhaye uracari muri babigeme baherezwe ibintu bagisaba ikintu cyose abavyeyi oya yarayibonye arayingurira naye kugurira umuntu ikintu sibisa ni phone nyabaki ni Pixel Google Pixel aha none yusanga ari kiyasho naho wari guca umusubiza ngo usubiza yo oya ziko ndazikora rero mbe yambe barayinyivye acambona arayinzani acambona nyene Google Pixel mbe ya indi bakwiba tugikorana ijya warayifashe we sinaherutse uri kurayireshesha warayifashe wayifatiye ndabona nyiba ewa uburu mumeshe ndakenda ma warayifashe umuntu yayivye nayifashe ku muntu yayivye byo sindi bisanzwe wamufashe gute urabona ko byagenda nako acurgenda muri imiterere bakabirokariza ibyo byo kurokariza hajya rero ragiye hama barayirokariza cyane ndayisangana umuntu yitwa Emmanuel Omudomeye he yazigera mufashe yabashwe na urumva bagomaze kugwa ijya historique muri limited bashaka gusorera amazina yiwe karanga muntu na nimero ariko arakoresha urumva byose bakaguha ugenda umuzi neza nahavuka bashaka gusorera n'ahantu iyo telefone ayikoresha ari ahagaze akunda kuja nyimba akunda kamenge kinama byose sanga biriko tayari uramufashe tayari Emmanuel umugize iki wacu umukoze iki oya nakimwe twamugize twamugiye ati riha canke reka niyarana kifi yari yayigurishije gusa ariko yari yamaze gushama kate simu yiwiwe niyo wace dupfa okay ire yacha kwereka ati nayigurishije hana urumva bacaje gufatana nabo sacora funga bacha baje mugasho none erega telefone barafunga muraje mugasho makamuyiza bamaze imisinga bamaze yindwi zibiri ni babantu bafite pitié ati je sino tuma umuntu aja mugasho oya no kuri yari yangiriye nabi nko kwiba telefone atayindi telefone ufise uraza amezi namaze ata telefone ngi kali bayikwivye wari wayibagiriye mu biro oya banyivye n'isakoshi ni begi okay banyivye n'isakoshi byose urumva twase kumwishuza amafaranga kuko telefone nawe nyene atari we hari abantu bibwa ama telefone badatahura ko bijya bintu byo kurokariza bibaho yo biriho hari n'umugenzi wanje je nabi je kwanza mfite na chance zo kubigira bijya bintu bararega mu nyuma banyivye n'iyindi yo banyivye ku rupangu nasohose nk'uko umuntu yararega yembona ngo pa narenga hari umuntu mbere tuziranya yipa ndanguma ndamurindiriye ngo arayinzanira ariko uyu moto ufite ako kantu nje barakangiriye mu joro basabye bambaje nari kumwe na Stone rero dutashe ariko aramerekeza baca bambaza isaha baca barahagarara ku moto baca babaza isate ni sangapi Stone rero nta telefone yari yazimya acambwira koresha umwana ni sangapi je nkuye mu telefone ngo ndamurabire warankikurayo gusa ibiragiye kumera umumotari nyuma yanje cyangwa umumotari ati baranyivye ngo ndumusazi kume bari kumwe barakorana naga systeme bagira kugira nutora uwundi kenshi mwijoro uku nanje ukuntu byagenze twari dusohotse urupangu turi kumwe n'umukuze wanje ubuye narindi kwa tantine wanje nyene aho nyene muri miroir dusohotse ntaje baca badusanga twiko turagenda nyene nza mbona barampapuye telefone urabona bishurirana nuko amatara yakije adufata plaque iyo moto ikiragenda urumva je nafashibira ibiharuro nawafata indome najya vy'imoto telefone biragiye turayihera je nkaguma nibaza ati nkeka abantu bayikora dukinisha ujya n'umugenzi wawe ngira ikibaye kujyamo uye narindira ngijoro nkazada tuzijoro niho namenye ko abantu baye telefone ubonye batagarutse iriyaza akababwira je nanje ntabundi ibintu vy'amatelefone vraiment ni atari ariko by the way ndibaza oya urumva ko ufite amachance hari abandi nubwo bagerageza gute na none mugenzi wanje nyene bayibiye mu nzu namubwiye ati ntaho iraja tugende mu ndwi yarayironse yego no kuri ariko bivana na phone yari yongira none nkiyi oyo nayo ikibazo cizo cagurisha ama PS kuko iyo nta muntu ayiyo oya yacaja muriko agiye ajabutse igihugu gusaba bihe rega nazijya zose ujabutse igihugu zibaziheze yego biba biheze iyi rero kubera bazi atirazimvye avuga ataha singuma ngaha n'iminota ngaha ni direct kwera avuga ati urumva ndayivye nkateraswa atabakayifata erega ikibazo niyo arashobora kuguma ayikoresha atakati sima irimwo akakoresha wifi ari wifi urazi irimwo wifi kutayifata oya ntayofata vraiment ariko nawe nerumva bari mu mitego bari mu mitego y'indastanga ntabwo nk'amahoro nta mahoro abafise tu ariko umeze neza rero meze neza mbe uzogira mariage ryari kubera wakuze none kubera iki duhuriye ku mpanda nta kubaza we gupfa n'injyari
je ari abantu mpora mbaza ati mbewe nta muntu mwitirana amazina haku kumpanda abonye yapfuye we habuze iki kugira kwe none we mbewe nta mushero ufise BRIELLA uracahakana ko atamushero ufise oya ndamufise yitwa ngo iki nawe nzi none umufise umwibagira izina gute nawe mbize ariko BRIELLA we burya we bugi kazi kuri maranje barabambwenga ngo nkundanye n'umukongomani abakongomani atansiyo baratanga idolari abakongomani baheje nta mukongomani nuko bitropfa dukunda abakongomani muzokundana abakongomani kwazi kuntu biyemera abakongomani barakaze bariyemera abakongomani bonyene ngagara na cibitoki barayifashe yose hope nibo gusa nukuri urabona hari inzu muri miwari usanga ikotwa nk'amadolari 2,000 ku kwezi ari mezo do passage ugasanga yaje kwitenga umukongomani kandi totomoye 2000 ku kwezi y'amadolari abakongomani vraiment barakaze bubahwe cyane barafise amafaranga kabisa kandi cyo ndakibashimira atuma akora ibintu byose ariko amwe yuko abayeho neza niko bibonye niko bameze bewe ivya YouTube wabihebeye nabebe iki sindabiba Burundi barana ko ndakora kuri YouTube ko akora kuri YouTube ariko je mperuka yakuri kurakora kuri BRIELLA nimbari Smith official nayigurishije waririyo yanga nayiriye menshi yarigeze kwa bone banga igihumbi vyunguka wagwaye ngahe igihumbi ndakwiyamye uyambwira rega harino ko adukurira akavuga ati nayihaye umuntu ati urikoresheje ivyunguko nta zina yahinduye yarahinduye ninde numve ko iyo media nk'ubu munsi yoke nanje nimaka ndamubaze kandi kuko ambo kwa Abeli uracakora ariko kwa Abeli ndacakora yo gusa nuko TV ariko arayigurisha ariko arayijya uri kurakora iri ku isoko mama yangu ndiko ngo iri ku isoko abayikeneye bose bace inbox wanje ndababwira ibeye oya mahera yavuge babyume vyume kandi ifite ababone 20 combien ka ifite 27 27k urumva yuko ari vyunguka bimeze neza mbi wayi kweli cyo wagiye ukora kwa be we ikibaye mumagara niwe guhamagara yagukuye mu minwe yandi nta minwe narindi waruri urazi ko yagiye muri TV dusenyaniza amasezerano y'amezi 3 yari yaheze rero nibakongeye oya nani nije nanse ko niyongeze mbe ibintu vy'amafilme kutakina amasa oya je amafilme ko ni sinda yiyumvamo nakare kumenga amafilme warayakina oya nakina amafilme yaheka ko nta mafilme yakina ajana hero ko yari amafilme nyene ajana guys rero biyera ndibaza twatari kutuyaga ariko je nari ndamukumbuye tu kandi namubwiye cyo nshaka dukora ikiganiye enda namukumbuye burya twe gukumburana mutezwa kubibona ko dukumbura ko twabonanye ko twayaze ko ata foto nta caba ata video nta cabaye ariko hari ikintu kimwe BRIELLA nshaka kumubaza we abantu bitwa bafana uhora ubafata gute ndafata neza no kuri amufana niwe muntu wa mbere je nuba kurusha umuposi mbere amema hari abafana ushobora kwita incabwenge n'abandi ushobora kwita irindi zina oya bose afise ubwenge kuko umuntu wese arinda umufana akaraba ikintu hari igihe ari fanatisme yuko abashaka kwiholasha kumva aruhutse mu mutima atabintu by'ubwenge abishiramwo arabe ngo ibiki n'ibiki hariho n'abandi rero babishira ku mutima bavuga ati ibintu ntabiravye ukuntu byagenze twahendwa na filme twebe tuko turaraba yego ukabona ngo yungo rapfuye ngo baramuteye kuno kuri sindosubira kuyiraba ngo yapfuye urumva ukarira kandi ari filme yego urumva rero abafana bose bafise ubwenge bivana no kumuntu wese abyakiriye okay hari aba bafana bacu ba YouTube hari ukungene bashobora kwereka umengo bakwanse we baramaze kwereka umengo bakwanse baragututse nko muri commentaire ibintu nk'ibyo yego bivana n'ibyo bakoze urabona ikuntu ari abafana bamwe bibaza ibintu byose abona kuri media ari ivyo n'abandi bavuga ati ibi turabizi n'agatwiko yego urumva rero ujya akwanga abayasize mu bwenge buto kuko ntabazi neza uri muri wewe wari uri voilà kurabiye kuri kamera ntabazi iti nyuma ya kamera mbe biza kugenda gute nuko nyine biba bimeze abagututse apare yico abagututse muri commentaire warababaye muri wewe uravuga ati uyu muntu oya hagiye urabona ukuri niko kujyana ariko ikintu uziko atari ukuri ntibwero babana hari umufana ashobora kuba muyaga inbox kuri WhatsApp ugasanga muri commentaire yakubwiye nabi ukabibona neza ati uyu si rafiki yangu ndamuzi neza ujya ambwiye nabi muri commentaire kuri WhatsApp tuyaga neza ngora bibiri nabari karanyinjiritse Dembere ngaho cyanda mushimira ko nako nkoro baruriye abari kari zinone BRIELLA ukigira media yawe
wari wizeye yuko uzokora ibintu bivuga wewe gusa mu buzima bw'iyo media ya oya nta nuko nigeze ndavyumvira mu buzima navuze ati ahubwo nzokora nyene ku murindire bw'ibintu ukuntu bimeze YouTube ukuntu bimeze ibishaka ukorere ibintu biri update nubwo bitaba biri update neza apara kumuvuga ku buzima bwawe kuko abafana ukuntu bameze barashobora kukureka ko muri kumwe imisi ya mbere amezi 2 3 ariko kwa kane ugahiga n'umwe ukamubura nyene babandi baraba bakavuga ati ni kwako nyene ire tu basi nyene atabirenze birimo ariko kubera ikibabazi yuko nkeka tanguye ibi azohindura ariko babonye ugumye muri bya bindi nyene bavuga nta bisasha ivyo cyadabimenyereye ubu dufate waronse content dufate waronse content y'abataxi vero urumva hari amajambo ariko barashikiriza ubona neza yuko ubakoresha ikiganiro ugishira ko kava gusa tuno munsi baba taxi vero bagize uko ukazona uratwitse roronsa ama views menshi akadorari kari yanditse fresh wo bibandanya canke wo cubihagarika oya no bibandanya ariko sinokora ama taxi vero gusa kuko umu taxi vero imba byayenza kora n'abamotari bo bigira urumva rero gumukora mu bantu bamwe nabyo nesi fresh gusa nyene urabigira ariko ntucubigumiza mu mutwe ati nibyo ndogira byonyene dufate urakoze nka voix off uvuze kuri Fizo kigano kiraduze nenda cyangwa kuri Fizo oyaye ni Fizo n'umuririmbyi n'umusani urumva urabonye yuko mu basani hariho views kuhaguma nk'abafana bariko barandika muri commentaire ngo we nawe ngo abuze ivyo ugira ngo guma mu basani ukunuku wocu biheba ati abafana ko bambwiye ukuri kandi abiheba oya sinabiheba urabona umufana acanye areka tegezwa kukiraba maraka gushira ko commentaire ariko arakiraba arinza ruba umufana wawe ukuri atuma kiraba ariko ntubone basi ko yakiravye kuko ubibona ko yakiravye nuko ashize ko commentaire urumva ajya ama views natwereka ngo uyu niwe yabiravye ngo uyu yabiravye twege tumenye ko yabiravye ushize ko commentaire ariko rero desi no biheba ngo ni kwera ngo ngwambwiye ngo mu basani gose ahubwo no canja no mu bandi abireka goze ntari mu basani gose ariko sinokunda bihevye ngo nguma mu basani ambo wowe Briella mubu dufate ukoze ikiganiro content uko upanze agashowbiz agatwiko kakagenda neza ukabona ko ari bon umuntu akaguhamagara ati Briella kajya gatwiko kawe ko ni bon musanzwe musangiye umwuga wo mwima content kandi umva baragatwiko nyene twagize no mwima content kubera umwimye content we agashavura uvyifata mu gute ndamumye content wewe ivyo nta nivyo nopangize oya dufate jewe nakoze agatwiko kagiye kabisa wewe urampamagaye ati KORESHUMWANYA vraiment kaboro ni bon vraiment naje sya vyuzi ndazikeneyeko urumva abantu babonye ino vyagenze uko suite barabonye ino baragarutse ino biragenze uko umva biguma biri muri actualité biguma bigenda neza nkaca ndakubwira ati nzokubwira tukaguma muri nzokubwira wojyoherwa ivyo noba ndagukoreye oya ntivyongera kuko nawe buri mu gatwiko urumva nanze bagatwiko mba ndagakeneye kandi ntivyongera wewe ukaca uja kuri media ati rero bijya bintu KORESHUMWANYA karakora n'agatwiko bigenda ukunuko nkaca nongera kandi kugushavurira wo vyakira kandi gute newe ntiwagize agatwiko none nanje nosigura ko agatwiko nagize nagiye kubivuga wewe ubu utabwakoze umva nakwimye niwanyimye nyine no bivuga okay ubivuze je ngaca ndagushavurira ndagushavurira kandi nanje wanyimye agatwiko voilà uyo ni SAUDA rero yagize yakoze showbiz na Sami na Sami ko ngo gato kumfungisha ngo mumuvugo nashobora kumfungisha umva nashobora kumfungisha kubera urana KORESHUMWANYA umuntu akoretse ko atagukeneye ifo kumubisa oyaye hari ikintu kimwe je ngomba kubabwira abantu bari badukurikirana sivyo urabona tukiri muri waka hari ukungene twe buri muntu wese mukozi wese meme na jewe meme na abantu bose bagiye muri waka hari akantu akesi yavuga ati kanu gatigezwa kubaho kugira bamumenye uyu muntu jewe rero hari ikintu abantu bataratahura n'ubu batatahura iki abantu je bazi neza umva baramaze gukonfirma ngo je namureheje SAUDA vya vrai none je abantu ntibamaze gukonfirma ko we na ko wandoze Aisha na Banderas bamwita murozi mu gihe rero n'abantu bari amafaranga oya hari abantu barungika amafaranga bari Saudiya barungika amafaranga ngo uri umuhungu kunukungu ngo yankore yibi muzi ko bajya bako bari Saudiya benshi bafite abana bagiye hari abafise abana ino ego urumva barabarungikira amahera ngo ndo mundogere
urumva bakarungika kwa banderasi ntayisha amahera bakayajya kubera atarabarozi nyine ari ibintu bijya by'udutwiko ugasanga bigenza uko rero kandi bana bijya bintu nivyo bitwicira twegeye uti kuya kuno dukora ibintu by'udutwiko bagaca tubigumiza mu mutwe abantu bakaguma ngo ari ngo nivyo ni bati irozi hagiye batubikora tugaca tugira na behind the scene abantu babatahura bakavuga ati kuko twe tuba dukeneye gusa ko baryoherwa biryoherere nabo nyine bararyoherwa rega nubwo bakora agatwiko cyangwa ari biki n'ibindi nta bantu twabikora ukazamba muri commentaire ngo yango je byano ndamubiri ntavyokora ngo abantu nyine turabana ego bakaguma bazaba iyo commentaire ntayabuze rero hajya tuba dukwiye kwerekana behind the scene kuko byinshi biratwicira kabisa biratwicira kandi hari n'abantu vyicira mu mutwe urumva nka wewe je narababaye cyane numvise ari umuntu yambwiye kukaga kuba ngo ndakanga ibaza ibintu byabaye kiriyagiye just comment nambwira ngo kaya gakobwa ngo ndakanka ngo mwakorana ngo kakuroze ngo hakwa kwica umwana ndambwira ati bro no bijya bintu naho bitandukaniye n'ibijya vy'uya mukobwa Sauda yagira ngo ya mama gingo ya abiwabo mama gini higeze aji wabo na Sauda yarakureze voila urumva ivyo bintu rero kubu dufate wewe ukoza akantu urumva kwera abafana peut-être ari ivyo babona bavuga ati ngo naka urumva ari ukungene ushobora kuja kuri media aragatwika ukarira abantu bakumva ikigongwe urazi urize abantu baca bumva ikigongwe rero urize hari uri kurarega baca bamwanka urumva bigatuma wa muntu umwiciye n'ivyo ari karakora urumva oya nashaka kukwiciriza kuko we wararyubatse ucumenye kungena ururonderamwe amafaranga urumva rero birakwicira gusa visibility bijya bikoga uri kurakora kuko amakomantere yose bavuga nabi urumva hari n'abantu baza basoma commentaire atari karanumviriza ivyo kurakora asoma gusa commentaire akabona bariko bakuvuga nabaca kwanka cavuga ati bwabundi no muntu ameze nabi hari n'abandi basoma ama commentaire babonye no muntu bagushimagiza urakaze urumumesha akavuga ati uno muntu numumesha orken yumvise n'ivyo uriko uravuga rero byo bavyiza neza ko wewe botahura neza yuko utigeze undoga Ije nona ikuntu bimeze ntushaka kwikora mu bafana. Oya twe rero buke petit à petit bazobimenya kandi batazokangwa n'amarira babona kuri media. Uno munsi aho social media igeze harageza aho abantu batahura ko nimbaraga twiko nibarabe gusa ati aka gatwiko kararyoshe ube nk'umuziki basi baduho mufungo bavuga ati nege mwakuze ego asante sana mwaratetse umutwe apana kuzana gatwiko tubiba dutegura tuzana agatwiko narakoje ndagira nakoroshoboye bazi ngira biza umutwe mubi waje nuko ntinyama oya wewe nuko urabona ndababwiza ukuri BRIELLA hari ibintu twe BRIELLA twamubwira kore akarira akatubwira ati nukuri ibintu byo kuroga bijya bintu by'umuti ibaze kuri media ngo urafasha umuti ngo mu gapapuro ngo ngo yararoje ariko nawe basira umuki urumva ibaze ngo uraje kundesha ngo ndakwanse ibintu urabona ko kamera irikira kamera uraje kundesha ariko gusa ikintu botahura ni kimwe hariho ibintu bobo bakwiye kwanza kumenya hari agatwiko kaba kagaragara kavuga ati ibi bintu atuka nagatwe nibindi hari ibintu usanga ari original ivyo bintu rero ikizo bikwereka ntuzosanga yikora na rumwe yego canke ngo abwire umugenzi wiwe yego ngo niwe dukorana ivyo bintu bizoba byabuzwe n'abantu benshi kandi biboneka yuko byakatwe mu kajagari apana ibyo bintu ngo mugeye ngo mwateguye ni ibintu bikuba ko surprise utavuze ni ibintu byagenze uko byagenze ni ibintu fatira hagati nka jewe urabona nka jewe umuzo yuko ngo biheruka ngo dore ngo azogaruka oya ibintu mumaze kubona n'ama episode bijya biba byanse ikintu nyaco kiba umunsi umwe kuko kuja kumuraba ngo akwemerera uwo munsi nyene kiba caba oya nigikunda gusa urabona jewe nkiza muri ibi bintu vya media hari ukungene jewe kubera ntari menyerewe ku ma media urumva Jesse na jengo mpangirwa kantu ngo kamanze ngo nisobeke ku muntu ngo akomeye akunzwe kugira ngo ansunike no ndamanyakoresha umwanya twahore muri conference de presse yari kwa uri nyamitwe igihe mpaguruka ndababwira ati ngo nanje ngo ifise ngo nashaka umenye ko naje voila
ujya munsi ndibuka warandamukije tugeze hanze sohotse cyo duhura kandi ko basaido ndi muri Flip GTV ikintu je botahura n'igiki je ari ibiganiro nakora bijya biganiro je nakora bankubita abantu bankubita kubera iki kandi bijya vyinshi nkano 90% n'ivyaragatwiko vyari byo kubera iki je narandire yaranyimye ikiganiro ambwira ngo we ngo nturangera ngo kunkoresha ikiganiro hari ukungene utarakomera mu kintu umuntu akugaya ngo we nitwokurana ikigano nk'ubu dufate wewe nk'agativi kakivuka ngo Briella ngo nshaka ikiganiro uramanza ukaraba views ukaraba uyu muntu ninde ukagaruka ukavuga ati no vraiment ariko wumvise ngo muri Serere Vibe bagutumyeko hariho ibintu uguriye media ari ibintu uvuga ati aha ndaronse na occasion yo gupromotinga ibintu byanje urumva nivyo rero uraba uburemere bw'umuntu kugira umuha ikiganiro rero jewe abantu benshi bankubita nuko benshi bamora bavuga ati uyu mupeti urumva nta kiganiro tumuha nanjye ya kesi yagutegeka ati utegerezwa kumubandanya ego ubandanye makuzana ikiganiro kandi ari minota yagusaba irenge 10 idakwiye nigikunda niyo mpamvu baheza gukubita ukaca wicara ugafuma widoga ukwiza iminota ukacutaha rero kwara akazi kwari kurondera amafaranga ariko iyo bija hose rero mutahure neza yuko ibintu bimwe mwe bafana mwe mujanga mukanka umuntu mukankiriza umuntu ino social media tugizwe no gufashanya nkuno munsi je ndamukoresheje Briella ikiganiro kirarabwe ndaryohewe ndavuze ati Briella uko yiyubatse ku mbuga uno musa ashobora kwicara ngaho kaguhereza views sico kimwe no kuvuga ati reka nicare ngaha je nyine nivugane nimba nivuganye cyandi ndagukora cover cyandi ndagushiramwe nka audio yawe canke video yawe cyenda kugira ukunuko ndabibutse kwanza ikintu kimwe je uyo mudemu Sauda aza mukora muri waka yaciye kuri Malove amubwira Malove nataka na nini ko yakina masinema yakina yawe yashaka nuko yakina n'ibintu by'amasinema yakina mawe na masinema wakina rero Malove acamubwira ati mie vraiment TV yangu haina nguvu yani mie vraiment wapi niko na jamangu koresha ko Malove twavanye muri team Satura tuzinanye rero ambwira ati acha nikupatie rafiki yangu koresha umunyi ngo no muronka urumva nyene aranajyo umunsi tubonanye urumva umunsi wa mbere tubonanye yararyohewe aravuga ati je ndahuye n'umuntu ya kandi nari umustar kandi ndo mustar urumva ne n'aba diaspora je barabaza kundabanga muharande bari duhure kuri Pride bwana oya nambwiye sanga kuri waka yasanze kuri biro urumva uyo munsi yaramperekeje yangejeje na kure vraiment avuga tuno mukobwa arashaka akazi kabisa rero canamubwira ati ingingo yacu nibikunda yuko woza gukora atakintu umva atakintu ukoze abantu bakumenye urumva tuza kukubakira iki abantu bamaze gukagura ibintu gwaka yakoresha muri komantire bazona babishizeko ngo Briella ngo sumurozi nivyo bakoresha muri wawe kugira ngo azoca urazi ko twanavuga ati Briella wewe nitwo guhakaza ubunyene hinge ari bigano ubikwe ko wakoze turabika ivyo biganiro mukabishira ko mu nyuma baramaze guheba bijya by'uburozi bikiri rero icyo gihe Sauda rero akesi cyane amubwira ati akesi ari umudemu yitwa Sauda numu Musulman rero jara kantu niyumviriye urabona je umugore wanje ntibamuzi barazi ko mfite umugore gusa nabwo baramubona kuri media rero nshaka ndamukorera umuti ikintu ngomba nkore ni hit cyo gihe nace nambara ishati nziza nambara ipantaro nziza n'ikirato cabye ni karuvati kubera nari maze iminsi nambara inkora ibigano nambaye ibintu bibishweka by'uburofa urumva kubera ibyo bigano avuga tonja gukora kankubita yankubite nambaye nabi nacafuza uduhuzu twanje twiza rero cyamvuga ati nzane look nziza nongene canje wabo mu butere so nace fata bajaj nagiye muri bajaj rero niho naca nkora ibya system yo gufukama jewe nukuri kwimana abantu maze gufukama Sauda nabwo yarazi ko ari umugore ufise umugabo oya Sauda kiya gihe yose narayumvise bwarazwe no gukunda vya vrai wewe oya ahubwo wewe ubwa mbere ako gatwiko ntiyarazi inguvu z'agatwiko oya ahubwo ngo ntiyarabizi ko agatwiko ngo mwaraye muwishije ngo muwishije rero ngo baguma yibaza ko ari vya vrai ngo aguma ashaka ko ndamukunda oya nuzi ko niwabona nariyo namubwiye bajya basaza we baze kunyirukana
yarabizi ko naramutelefone twamutelefone tuko turagenda mu bajaji ati tunafika nijiandaye bari bakakako bwa busaza bwiwe buke kufungwa murango urumva buze kugira kunyirukana yarabizi urumva petete byashobora kubivuga kugira yerekane yuko umengo bijya bintu erega wewe aracemeza ngo bijya bintu nivyo ngo je namureheje kandi ibintu birambabaza nukuri kw'Imana je na mama wanje yarambwiye ati gire mwananje ivyo bintu ndiko ndabona nukuri kw'Imana urumva ko umugore wanje maramukunda sana yarashavura urumva umugore wanje yabivuze umugore wanje yarabizi nabimubwiye umugore wanje ndibuka yarabizi urumva ariko we yarazi yuko uko abizi wewe wobazwa we hari nk'abantu bokubaza ati bya bintu wakoze ni kukamubwiza ukuri ati wakanya nagatwiko tuko turondera ibiharage ariko ndibuka ko mujya misi twari tukarimo twavuga ko ari by'ukuri bijya mu bisanzwe watezwa kuvuga ko ari by'ukuri kubera ari abantu umubwije ukuri yacaja gusamiriza ego ndibuka barana bitubuza bakavuga ati bababajije muvuge ko ari Kigwana uvuye ko ari vya vrai kubera ariko indani muri wewe nk'umuvyeyi wawe wirirwa ko papa wawe yigeze kugira kudekora gukara gose urumva bijya bintu rero hari abantu wavuga ati abantu ni principe zanje reka ndababwiza ukuri ariko ndabatemo code ati ariko mumenye systeme meme naje urumva rero ikintu ngombye kuvuga niki urumva buri gihe cyose yuri kora ibintu ukabona ibiguhaye bibandanye kuko iyo ibintu vya media bitatu beshejeho tuba twarabihevye urumva rero nimba bitubeshejeho tukamenya inzira zo kubijyamwo amafaranga kuronka amafaranga reka tuyarondere ariko tutamanje gucinyiza abagenzi bacu tudafushe ngo naka ngo yaronse views ngo je ngo nazibuze ngo ntegezwa kumugirira nabi manange ivyo bintu bitandaje ishinga jewe ndazironke sindazironke ngo mandibwira kandi utaraza muri ibintu wari ubayeho kandi ntuzi ikintu Imana yagutegurira urashobora kubona umenga ibi bintu nivyo bikorera guha ariko efina mugasanga ni wakura ni wabo mu mama kuze hari ibintu bizoguha urumva ugasanga ibi warabihevye bizoza muri agenda ati narigeze gukorera ku mbuga sinari nzi ko nzobuka cyangwa ugasanga ubaye umukozi w'Imana urumva rero ni dukore tureke gucafuza abantu tureke gutuma abantu ngo genda mu mutuke naka ngo raba ngo yamvuze ngo sinkeneye urabona example honyene Sami kuri rya media yiwe Sami Mr. Sami amuvuze ko kana urabona nubwo yovuga ati urabona irya system ya case yavuga ati wewe naka wamukoresha ikiganiro kigatwika nubwo wicara hajya urumva ugakoresha cover yiwe na titre yiwe kiragenda ko abantu bamaze kubimenya rero Sauda avuze Sami avuze ikintu cyo cyose Sami kwera irya media ukungene yubatse muri Sami urumva abantu barabiraba cyane usanga bifise views nyinshi gusumba nibindi byose bayakoze bije rero Sami cyamubwira ati stop yoba mugiriye nabi kuko nta kuntu umuntu waramwubakiye ikintu kiraguhereje hamuce wanga meme si nkubavuze ya case nkubu yovuga ati reka nicare n'umwana guys mumeze neza akese dano no munsi yazanye amata umwana uno munsi ndaza kwereka ifoto nukuri kw'Imana abantu barabiraba bavuga ati akese yaje kuraba umwana uno munsi duha iyo foto duha iyo ki rero aciya jina maningi bati akese abantu babonye icaki nibagishuhiye njo nyumbani dutumike kipindi uko nyumbani kica giduga cyane gusumba ugasanga uragize visibility ariko yene byo kujanga mu bisabe byanka inzigo ibintu nanzigo bisabanuka kandi bafana bamwe jewe abantu kajewe kera je barankunda cyane nije muntu wa mbere unangiza uku urabona je ngize nakava nkozigana n'umuntu jewe ukagira Asami yarigeze bajya barukundo TV kandi vya vrai bajya barukundo TV barangiriye fo urumva nukuri kw'Imana bari banyimiye ikiganiro urumva ndavuga ati ntegerezwa urumva rero hari abakobwa bamwe je tutahuza tumvikana cyane urumva rero Sami yarinze kuza gusaba ikigongo kwera bankozeko rero bafana ajya Sami mwara mwasa ariko ntiyariwe bari abakobwa bakona Sami nawe yabibonye ati wayi mwamukoreye nabuko urumva rero nimuzoze mwe mumenye ko je muntuse nukuri kw'Imana je nta kibazo ariko mumenye ko mba muri ko murantuka nimushimagize naka kubera nawe naka sumweranda namwe mwiranda kwisi namweranda ariho hano n'ibintu yakoze urumva yani none babwira mbe urazi nka jero nk'ikiganiro jemba numura ndabwira jenzona no musindaza kwiposta kuri FIP babana bubwoye ukumba imishatsi ngo wavuga naniyagisizeho nacitegereje urabona bigende rega jana nije ndaravye neza yoge burakwiza oya yari Sauda rega ni Sauda yagikoze kiganiro urumva
ariko rero ibara bage murazera nabibonye ndatwenga ndapfa abo bantu kazanga umushatsi bwe ngani wafashe undi niba bamatize ko nundi munyari urumva ariko je ndibuka ari kigano abana nakoresheje hari igatara mu Kayanza abana bishwe abavye babishwe n'umugera bajya abana no kurikumana yari real sana urumva barafashijwe ku rugezo ruteye ubwoba cyane urumva hama bajya abana barafashije cyane ku buryo bashoto no gutwagwa muri Amerika niko batatwawe hari abantu babazunguruka inyuma bakabajya amafaranga bakabagidire kavuga ati abana bameze badapfa kubizera ubu abantu rero bameze gico ndababwira niki ubonye ikintu we kirabe kikuryoheye kirabe kitakuryoheye nikigutera ubwoba kiguteye ubwoba naho perereza je nico ndabasaba gusa nimuje ngaho mutuku umuntu ngo urabona ngo vyagenze uko bigaruka uko urumva kandi ibintu je nimba ndiko ndabivuga uko je sindiko ndisesa sindiko ndavuga ngo ndiko ndasesa gafu no akesi nawe yaravuze ati no akesi ko ibintu vya mede vy'udutwiko umengo niwe yabiremye urumva akesi yaravuze ati je wari umunsi nzofata kanya ndabagire ku muriri urumva intango niherezo y'ibi bintu kuko nije nubatse randre nije nubatse koresha umwanya nije nubatse ba SAUDA ba Gomezi bandi urumva nije nubatse urumva hari ibintu byinshi kandi yakese urumva avaye kuja gukora arakubaza tugiye gukora nande ugiye gukora iki yaratubaza ugiye gukora cyangwa kaguherekeza tugende cyangwa mugakora ikintu muri kumwe ya muri kumwe avuga ati ikintu giteza kugenda hajya byinshi yaramayide yiwe niyo mpamvu je ndamushimira urumva niyo mpamvu je ndamushimira ikindi kintu abantu bamushavura cyane ya kesi nk'ubu dufate we BRIELLA je urazi ko nkundanye na Mamagi wewe ndakureheje ndemeye uremeye uzi ko mbana na Mamagi uciye unsaba we kumwirukana Mamagi ubu uri umwana mwiza ko wirukana Mamagi ndamwirukana uransavye oya je sinzi ko baba barasi dufate ya kesi yarabivuze hari ikintu yabivuzemo oya yego urumva erega SAUDA cyane kuri ibintu bya SAUDA na kesi abana kujya ku nukore na biro babisha amaso SAUDA abanye namaze gufatana na kesi je kwaje tumena nk'abantu tarabagenze urabona bagira tangura gufuha ngo azohava ngo nawe ngo umugira ngo duhava tugira na kesi ya jewe izo mai nta nibwo zigeze zinja kuko je sinari naje muri project korana na Isayi cyane korana nawe batangongena na Isayi je umbwiye ngo byatanguye uko ngo canke byahe jewe rero urazi ikintu cambabaza ni kimwe nuko jeje nyene sinigeze kumubwira ati SAUDA akesi urayikona muke erega aho urukundo rwabo rwatangure ni hehe oya akesi niwe yamubesha amubwiye ngo ni mushikiwe oya none Mahere ntihari yavutse Mahere ntihari yavutse mushikawe mwovyarana muka urere wewe umuhungu yo kuba nangu no kubera ngo Mamagi ni mushikanze kavyeme wewe nk'ubumbwiye ngo tubanye na mushiki wanjye ujya ngo tubanye nka mushiki wanjye ngo twaramaze kuvana no nzimwe oya ujya bijya urabona SAUDA aho vyahere ni he hari umunsi twapanze ati nitwahembwa hari umunsi twinjije amafaranga menshi muri waka nitwambwa tuzogenda ruguru muri muka vacances gutembera rero ujya munsi none nubona ko je Mamagi umva twari umugore n'umugabo Jesi yarakundanye na ntuze miri apana miri fifi miri mbari mirinse mbari urumva okay Bertrand yarafite agasheri abo yego bavuga ati rero na makouple ubona tuzogenda na makouple SAUDA nawe yacamubwira ati uzogenda nande SAUDA nawe mubaje ya kesi niwe mubaje ya kesi bien oya reka kubera ukuri kwimana kandi sinari bwaje muri waka we ni wari bwaje kigihe ndese nibuka igihe dupanze kuja muri voyage we wari ukiri muri ese okay ni mu bitandaba we numva ntivyo ntiwabyinjiramo we ntiwanaza gutora amahera we yababuguhe nawe atakira bu 30,000 20,000 urumva rero SAUDA mubwiye ico kintu akese kesi nawe sona bamubana muke vuga ati wa cyezo twijanira nawe eje ko atamukunzi mfise ari akese urumva kwa kesi urumva ko ari akese yamube akese erega kesi meme nujyana nabari kumwe yaravuga ati yarashaka kubwiza ukuri ati je nta mugore mfise ariko akese yaremeye yuko abakobwa ba mbere yakunze na narimo nana yaramukunze ko nana tamukuza arabakobwa benshi yatwa amada batatabanye nabo mu nzu kandi nana akese yaramuhanganiye cyane rero umviriza inkuru ngene yabandanije akesi hari ukungene SAUDA yamwinjira urumva ari ibintu yamubwira ngo irukana naka mu kazi iyo nabona mudahuza mu kazi ukuza uyu
abona uko rero nibuka yuko naje mu kugenda arakaraga twiko nanse gukora ego kuva mu kazi hambwi SAUDA yambwiye ngo anyirukane mu kazi ndanga nabwira ati no je SAUDA niyo nyirukana umva umukozi mugenza chef du personnel afite uburenganzira bwo kunyirukana meje ku manyama yanje ndavuga ati SAUDA niyo nyirukana kandi yagiye urabona hari hagezweho ijya ntuze ya SAUDA kandi ubuka ko bijya bintu SAUDA urukundo rwa SAUDA nake twe tuzi ko aragatwiko tuzi ko aragatwiko nyene orukiye ni serie urumva rero je maze kumenya ko ari serie nace ndabihagaranga navuga ati no biriko biranyiciriza ibi bintu ko usanga amatitre yose ari SAUDA kesi bacha bavuga yuko wafushe ego nafushe tuvuga ati wewe uzopfuha urumva ego kandi ibintu rega abantu nibana bitaho oya navyo botahura nuko ariko nibabimenye jewe SAUDA nake twatuzi ngo nagatwiko me muzoshake mubaze nimbara bo muyaga baje sibande muzoshake muyage nabo oya naje siwe waravyemeza ko karagatwiko nje si anko wiwe yake iyi ni anko wiwe je yabivuze ko karagatwiko ivyo bintu rero urazire kintu abafana baca bagaruka ngo twakunaye na Jesse ibaze nguru agatwiko turongera ama views gusa urumva rero uno munsi tuvuga ati tura ama content twenyene dukora niko twakora nabyo tugwanira injyana Gomez none je n'umuntu w'umugabo vraiment je nahamuhira umugore agashira amazi muri douche nkaja koga ngwanira injya imagine oya n'abantu nibe bashira mu bwenge ikintu rero ngaboca bavuga ngo mwe mwicarira ngo mugenzanye ngo reka aratera imbere ngo mwe ngo vyanse oya je ntabwo ndamwicarira asha nta n'umunsi n'umwe kwanza ibintu by'amameze je urabona igituma ndo nabivamo wena nivyo nakunda jewe igituma ndo nabivamo biri n'inzigo nyinshi rega n'umuntu bo muroga jewe ahantu hambere narishano ibintu by'amameze sinzi umuntu yari impaka kana je narishano bikwiye mana ni njye narindi gishano naswe gupfura shaka kubazima nararavye kusi no muti naranjana no kwa muganga bavuga n'ibikesho nawe warikuye niwo munsi mbere nateze ibintu byameze sinasubiriye no gukora kuko umuntu yabwiye ati wari hawe n'abantu mugendana musanzwe mukorana ibintu byanyu nimba nabo mukorana mu kazi ico gihe nakora ibintu by'amameze ndavuga ati none iryo shano je no narihawe nande kuko hariho umuntu agendera bazubuzima bw'iwawe ngo yobigenza uko kandi ndamuzi yagiye yandikira umonke wanje ndafite umonke wanje muri Australia urabona umonke wanje muri Australia rero ntiyarazikirira kimwe dupfana nka kujya umuntu abagufasha nkawe wekoresha umwanya gacha kubwira ati ariko ibyo bintu byose akabigira ndabiza ariko kubera ari umuntu w'umupasiteri adashaka ibintu byo kuja mu mamedia ibiki nibi kavuga ati ujya muntu uramunshirira amahera nabonye yakoze igana kandi nana nubwo yari onke wanje sinigira ndamubwiza ukuri ndamubwira ati bijya nagatwiko ntudusubire konora amahera yawe ibiki nibi narayamushira nkavuga ati ibintu bimeze uko ariko we bamusabye nimero yiwanje yavuga ati ntayo mfise yabahaye akaba yitari yamusi rero ntiyabonye ngiye gukora kujya TV yabe yarabwiye abantu neza yuko ijya TV ari yiwanje nayiguriwe no mu diaspora umugabo mu diaspora aravuga ibintu niyo nindi yo twarakoranye ari nabyo nzi ni SAUDA namaze kubimenya oya rero gata ko najewe SAUDA hari abantu ni SAUDA ko najewe SAUDA hari abantu bamusaba nimero yanje ivyo byose nimero nibisanzwe ngo si ngo nta kugendera bazi ubuzima bw'umuntu ngo uyu muntu ngo niwe mu bamukundana akabaza umuntu wese mu diaspora abaje nkize ngo murakundana ngo bimeze gute bikiri ugashije ngo ukamubara ibi aho gana n'isikini na kimwe umuntu mu muzinanye ko ibiki nibi usanga umuntu agendera kwicira izina uko nawe uzi izina gusa ariyizo umuntu wese afite iyo ngeso muri mu bintu bya media no kurayirebe oya ivyo bintu si vyiza ivyo si vyiza ariko tu ikintu abantu mwomenya niki urabona aha twese turondera agafu wowe ubonye umugenzi wari karironkera gafu acayishi hari abantu babayeho mu competition koresha umwanya akavuga ati jewe iki kintu ndagikoze nk'abantu n'urya yagikoze cankoresha uburyo bwose ntume nica umuntu ariko nanje ndamusu ivyo bintu navyo sivyo ivyo bintu rero ni wabikoresha ubuzima bwawe uzobubayeho nabi kuko uzobayeho fake life nayo imaze guhera abantu bakabura uca usubira down kandi abandi nabo bagenda uvuga ngo wishima ko ngo baguciye ko ngo wiki nabo bacha basanga bari hejuru yawe ugaca usanga iki wowe wagiriye nawe ni ugiye gusaba n'ubundi rero ubuzima ntibuze bugukange rero guys reka ndababwira ikintu cyanyuma dusozere burya mu bisanzwe iki ni cyari kijyano cyari kiyago toko turayagira gusa rero ikintu mutahura ni iki je nimba ndamuvuze SAUDA ngaha nuko turi kumwe na BRIELLA kandi mwe nimba mumushigikira nimba oyaye nuko turi kumwe kandi arico nashaka kubashikiriza je ni message nashaka kubahereza ariko turi kumwe ikishika kandi n'umugenzi wanje nyene yego ariko rero jewe nimba mushigikira ngo azomfungishe gukora namuvuze nukuri kw'Imana ivyo ntibizonakunda nivyo nabaho pasiyo muhira no twenga ngo gira afunga wewe gufungisha gute papa wawe ari umushefu ari
oya agutwarayo ari wajajayo urumva rero twebwe nukuri twe turi mu bikorwa kandi twe turi mu byunguka jemeze neza mfise phone zimvye by'umuryango wanje ubayeho neza media ndiko ndakorera kwimeze neza cyane urumva no urumva Briella ubu buzima turimwo nibisaba yuko tuja kuri media gutakamba ngo turakenye no hari abantu bonyene bavuga ati wewe reka amanyama urakenye bikunda ba diaspora yego ariko rero ngaha kuza je sinshobora kuza ariko nubwo iminsi yose utakamba ngo ndakenye nabyo ni sivyiza kandi no kuja kwiyemera imbere ya kamera ngo mfise batavyo ufise nabyo ni sivyiza ya ufuma wiyemera ivyo ufise nka je niyemera ko mfise telefone ko mfise n'umuryango ko mfise na parcelle mu gisagara yanije nayiguriye jeje inayiguze $580 fye urayikura wewe koresha umwanya none parcelle sinayiguze miliyoni 70 ihumve none 2 millions combien à peu près à 3 millions hamwe na 20 combien millions mva bingana erega jewe Briella urabona jewe je mu bisanzwe hari ikintu Imana yanshizemo je ndi mu bajene bake bashize abagore mu nzu hakirikare nuko kandi jewe kandi nako Imana yaciguhezagiye Imana yagihezagira babiri koresha umwanya nk'ibyo byose ari utabifisiye bataba mama yatama gitanki abana urabona ikintu cyose kiza mu buzima bwawe kiba gifite n'inyinshi yacu je rero naranse kuza mu bintu vya media kuko hari abajama benshi je bambwe Miss Wezi yowa budemu ngari wingi si Wezi yowa kabwira ati wana namwe muzotahira ubo budemu jewe nanje Imana iguma impezagira telefone nziza niberi wanje akaguruka kandi ndashikagi ubugini wankura ibirato yego kuri kwimana kubera wavyaye kandi nyewe kubera navyaye kare kandi nitawe yakirika rero SAUDA to nitumuvuga kubera ngo tumushaka ko views twamuvuze ngo nturonka views meme na wene atavuze sami ntaronka views atavuze akesi naronka views atabaririye ngo hari umuntu ngo agira fe ngo agira gire gute naronka views nuko bimeze ibintu vya media twese nuko bimeze bana nivyo umuntu bashaka rega hari abantu basi yaba twabikora tanzigira imwe ama inbox tukavugana fresh none nko muri Tanzania urabona bibereho kubera amabesi amabesi ni ababesi cyanga inbox kandi abantu baramaze kumenya ko Zucu na Diamond ari base ariko baguma baraba none ni mutworohereze rero jewe ngira ntegura gatwiko ahanyene kuri no media gatwiko nikabaryohera muzoka nikatabajyo muzokihoze kandi amahoro menshi erega jenda bakunda abantu we Briella nukuri kw'Imana urumva je baranyanka kandi birambabaza urumva nk'ubu hari umukobwa yitwa Yusra ndakenda mamu yo Yusra angeza ahantu aranuka n'ibitutsi nje mvuga ati none uyu mukobwa urazi ngene yamfana uyu mukobwa yarigeze kunda irambwira ati koreshwa ni yava muri waka nzomugurira kamera uruko ndamukunda amasho aduhereza urumva ariko baranuka wambwa we wakiburirane wamusega wamavyiwe aranuka ibintu je nkavuga ati uyu numukobwa yarezwe birashika kandi afite abana batatu bari gitega umukobwa nababaye ariho umukobwa ari SAUDA cyangwa bari Oman oya ibyo bintu birashika kuri bajya bakobwa bari hari kuko nanje uribuka kijya gihe bavuga ngo baranuka baragutuka nabi nguri imbwa ngo wamuroziwe ngo nambo ngo ndumurozi ariko byo navyo bimbwiye oya si vyiza vraiment si vyiza oya barakwiye gutahura ko ibintu je ni bambabarire oya gico bamora ni giki ngo SAUDA yaranse kumuvuga none SAUDA afite uburenganzira bwo kubwira umuntu ngo ntumvuge mugena bavuga abandi oya nawe SAUDA amaze kuvuga kenshi rero urabona akoresha umwana ashatse kwiha amahoro mwihoze reke kumuvuga je nanje rero ingere meze Briella je sinanga gukora ikintu ngo korana kayakimbujije oya iyo tuma yihorera rero ntabwo wofuma wihorera ukanyereka yuko ata nivyo yabonye nukuri kw'Imana je umbujije ikintu ubukintumye nukuri kw'Imana kuko umbujije ikintu cyara kivyaza umuntu rero nk'ubu yonyandikira message ngo kuno cyenda iposta reka kwanza telefone Malove kwanza umubwiri ko harakana ngomba kumubaza harakana rero Malove ngomba kumubaza ana yanje twako ko jewe oya izo bintu rano ibyo bintu byasa ugiye kuvyihoza no kurimba yarakubuze oya jenzo oya amburiza hehe nafite nimero yanje ko tara telefone nukuri ukiye kubiri ega rigeze kundana mama wiwe ngo mama wiwe ngo biki yambukije none abavyeyi bari muri ibi bintu vyacu je nkabakogandika kumuza namwe ibi bintu ibaze canke je mama wanje je ndamukoresha igano ngiye kumuramutsa nka cyane
mfata ka video ati mama biti umeze neza ajya bose kurati ndiko ndicumbira ubugaye bijya mvuga ati niyandikira amaseve ko nagiye kumuramutsa urumva niwe kaza mama akacaza ngo mama ngo naka ngo ndiko ndamwiyama ngo mama kunu ku marove ntari online guys ndabakunda cyane behind camera yari Akim the Prince ndabakunda cyane